Nshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22, naho mu Rwanda ni mudusange kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda umujyi wa Kigali watangiye gukingira Covid abaturage bawo bafite imyaka 50 kujyana hejuru. Kitabiriye abakecuru n'abasaza bazindutse bariho barakorerwa, turiho turabafasha kuzuza impapuro bagakingirwa, hanyuma tukabaha na randevu. Uyu ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Busanza mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali rero, Uwineza Providence. Mu Burundi abakozi ba Onatel bari mu myigaragambyo yo kwishyuza ibirarane by'imishahara yabo. Naho muri Tanzania umuyobozi w'ishyaka rya mbere ritavuga rumwe na guverinoma Chadema yatawe muri yombi. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Tanzania, aho umukuru w'ishyaka Chadema rya mbere rikomeye mu batavuga rumwe na guverinoma Freeman Mbowe yatawe muri yombi. Diane Ninahazwe aratubwira iyi nkuru. Mu itangazo umugambwe Chadema washize ku rubuga rwawo rwa Twitter wavuze ko Freeman Mbowe yahagaritswe na polisi mu masaa 8:30 z'ijoro. Iyo polisi yamusanze ku hoteli yariko Imwanza mu burengero bushira ubuseruko bwa Tanzania, aho yari yagiye mu ikoraniro ry'umugambwe aramutswa. Abanywanyi b'umugambwe wiwe bagera ku 10 bafatanywe nawe bakaba baciye bagenda gufungirwa muri komisariya ya polisi Imwanza, mu gihe we umugambwe wiwe uvuga ko atawuzi iyo yajanywe. Muri iryo tangazo umugambwe Chadema wasavye ko polisi ya Tanzania yovuga aho indongozi yawo iherereye n'ico hagarikiwe. Uwo mugambwe huyamirije kandi ico wise ihonyangwa ry'agateka kazina muntu muri Tanzania, wongera uvuga ko hari ibimenyetso vy'uko intwaro yavuze ko ari y'igitugu y'ubutegetsi bwa nyakwigendera John Pombe Magufuli yashengeye mu kwa gatatu kuno mwaka ikibandanya. Diane Ninahazwe turakomezanya noneho tujye muri Nigeria, aho polisi yatangaje ko yabohoje abantu 100 bari barashimuswe mu kwezi gushize muri leta ya Zamfara mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi wa polisi ya leta ya Zamfara iherereye mu buraruko bushira uburengero abo banyurujwe babamwo yavuze ko batabawe atani igiceri ca 10 kirinze gutangwa. Abatabawe biganjemwo abafasoni bakorera mu gisata c'ubuvuzi n'abana. Leta ya Nigeria yemeje ko ukubohozwa kw'aba bantu igukesha ibiganiro vyabaye hagati y'ubushikiranganje bw'umutekano n'ababanyuruje. Abamaze gushika mu miryango yabo muri abo babohoje ni 80, abandi 20 baracariko bagirirwa amasuzumwa kwa muganga. Babohojwe inyuma y'imisi 42 bari bamaze mu mino yabo leta yemeza ko arabasuma. Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Bushinwa. Abantu 25 bahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura idasanzwe mu ntara ya Henan yo hagati no hagati mu gihugu. Abahanga mu by'iteganyagihe bavuga ko hashize imyaka 1000 Ubushinwa butagusha imvura nk'iyi. Geoffrey Mutagoma arakomeza kuri iyi nkuru. Abantu bagera ku 100 bahungishijwe mu mujyi wa Zhengzhou, imihanda na gari ya moshi byose nta gikora, mu gihe ibyuzi n'ahabugenewe hafata amazi byose byuzuranye. Abasirikare babarirwa mu bihumbi batangiye gahunda yo guhungisha abaturage babakura muri iyo ntara. Ubuyobozi bw'umujyi wa Zhengzhou bwatangaje ko abarenga 500 barohowe bakuwe aho bategera gari ya moshi, hose huzuranye. Amashusho agaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga abantu bari bagiye gutega gari ya moshi bavuyagira aho buzuriweho n'amazi y'ibiziba abagera mu gituza. Biteganijwe ko muri iyi ntara ya Henan hakomeza kugwa imvura mu gihe cy'iminsi 3. Ingabo za leta zigera ku 5700 zagabwe muri ako gace ngo zikora ibikorwa by'ubutabazi no gushakisha ababuri urengero batwawe n'imyuzure. Kuva kuwa gatandatu kugeza ejo kuwa kabiri muri Zhengzhou hari hamaze kugwa imvura ipima milimetero 617 n'igice kimwe, bivuga ko muri iyo minsi gusa haguye imvura ijya kungana n'igwa mu mwaka wose kuko igera kuri milimetero 640 Geoffrey Mutagoma turakomezanya tuze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya New York bavuga ko urukingo rwa Johnson rwa Covid rushobora kuba rudafite imbaraga zihagije zo gukumira ubwoko bushya bw'iyi virusi. Abahanga bageze kuri uwo mwanzuro nyuma yo gukora ubushakashatsi bwimbitse ku maraso ya bamwe mu bitanze ngo bakorweho igeragezwa.
Nathaniel Lando kizigenza muri ubwo bushakashatsi yatangaje ko uru rukingo rudafite ingufu zo kurinda indwara ku rugero rumwe n'iza Pfizer na Moderna zakozwe ku buryo bunyuranye n'ubw'urwo. Ubushakashatsi bwashyizwe ku rubuga rwo kuri murandasi kuwa kabiri ntabwo ruravugwaho n'impande zose z'abashakashatsi kuri COVID-19 cyangwa ngo byandikwe mu gitabo cyagenewe kwandikwamo ubushakashatsi bwemewe. Bityo ntibugaragaza ibyemewe ku rwego rw'isi birebana n'uru rukingo, ariko burajya gusa n'ubwagaragaye ku zindi nkingo zitangwa inshuro imwe nka Johnson & Johnson na AstraZeneca zitabyara abasirikare bo mu mubiri bahagije kurwanya ubwoko bwa COVID-19 nka Delta na Lambda. Ubwoko bwa Delta bwagaragaye bwa mbere mu Buhinde buvugwaho kuba bwandura vuba kurusha ubundi. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira indwara kivuga ko abagera kuri 83% bandura muri iki gihe basanganwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta. Johnson & Johnson herutse gukora ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rukingo rushobora gukumira ubwandu bwa COVID-19 mu bwoko bwa Delta mu gihe cy'amezi 8. Ariko ubushakashatsi bushya bwasohotse muri kaminuza ya New York buragaragaza ko Johnson & Johnson yari isanzwe itanga urukingo rumwe noneho ikeneye urwa kabiri. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima yatangiye gukingira COVID-19 abaturage bose bari hejuru y'imyaka 50 mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboye yaduteguriye inkuru. Ubutumwa bwanditswe n'umujyi wa Kigali bwoherejwe abayobozi bose b'imidugudu igize uwo mujyi bwasabaga abo bayobozi kumenyesha abaturage bo mu midugudu yabo barengeje imyaka 50 kuzindukira ku bigo nderabuzima bibegereye bakajya gukingirwa COVID-19. Ni ibikorwa byahise byitabirwa nabo muri iki kigero bagaragaje kwishimira ko nabo bagiye gukingirwa. Ku kigo nderabuzima cya Busanza kiri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ijwi rya Amerika ryahageze mu gihe cya 3 za mu gitondo. Abarebwa n'icyo gikorwa bari bageze mu myanya yabo. Rero twabonye message nimugoroba tubwira ko tugomba kuza ku kigo nderabuzima kwikingiza nyine urukingo rwa mbere. Yego nishimye cyane kuko batubwira ko hari ubudahangarwa mbese iyo wakingiwe ugomba kuba ufite, kuko ntago wararemba cyane nk'utarakingiwe. Tugomba kugendana n'abandi ngo tunezerewe kuko turaba turi muri gahunda nyine. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Busanza Madamu Uwineza Providence yabwira ijwi rya Amerika ko bafite abasaza n'abakecuru bake basigaye badakingiwe, akizera ko gahunda iza kurara irangiye. Kuko mu bisanzwe babonye yuko icyo cyiciro cyari gisigaye cyitabiriye. Abakecuru n'abasaza bazindutse bariho barakorerwa, turiho turabafasha kuzuza impapuro bagakingirwa, hanyuma tukabaha na randevu igihe bazagarukira gufata urwa kabiri, ariko tugasigarana n'amatelefone yabo n'ababaherekeje tukanabahamagara kugira ngo batazabyibagirwa, kuko n'ubundi twari dusigaranye bakeya bari muri icyo cyiciro batari barubonye babyitabiriye cyane. Nko mu masaha make turaba dushoje igikorwa. Icyiciro cy'abarengeje imyaka 50 cyatangiwe gukingirwa mu mujyi wa Kigali, kije gikurikira abandi bakingiwe mbere barimo abakuze barengeje imyaka 60, abafite indwara zidakira ndetse n'abakora imirimo ibahuza n'abantu benshi barimo abaganga n'abashinzwe umutekano. Umwana w'umukobwa ijwi rya Amerika ryasanze ku kigo nderabuzima cya Busanza yaje kwipimisha ngo arebe ko ubwandu bwa COVID-19 amaranye ibyumweru 2 bwashize. Yasabye inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ko n'abakiri bato batekerezwaho bagahabwa inkingo kuko COVID-19 nabo ibashegesha. Gusa abantu basuzugura COVID ifata ku buryo butandukanye. Ntabwo COVID ntabwo ngewe mfatwa, ndavuga uko nge nafashwe. Ntabwo nafashwe nkorora, nta nubwo nafashwe ndwara ibicurane. Ku munsi wa 3 nibwo iyo nkorora yaje, nibwo nibyo bicurane nabyumvise. Ubundi nari mfite ikibazo cy'umutwe uremereye, nanjye mba numva bankingera, mba numva nakingirwa kugira ngo ejo bundi gishobora kugaruka ko ntago gicitse. Aho nanduriye nshobora no kongera kuhandurira ko ntawe umenya aho yanduriye. Ariko iyo wakingiwe, iyo icyorezo kikugezeho ntago kikuzahaza, urivuza bisanzwe. Ntago uwakingiwe arwara nk'utarakingiwe. Nanjye rwose mba numva twese abantu bakiri batoya
byatugeraho byo gukingira. Kugeza ubu mu Rwanda hamaze gutangwa inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca na Pfizer. Minisitiri w'ubuzima Daniel Ngamije aherutse gutangariza radiyo Ijwi ry'Amerika ko ahawe urukingo aba afite amahirwe menshi yo kudahitanwa na COVID-19. Kugeza ubu ngubu ikigaragara ni uko abaremba bakanapfa abenshi ntabwo bakingiye. 90% ni abantu badakingiwe. Uko inkingo ziza no kutsajya tujya mu tundi turere navuga ko dufite abantu benshi ugereranyije n'utundi dufite bakeya cyane. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko hamaze gukingirwa abantu 446 n'abantu 4 bahawe inkingo zirimo iza AstraZeneca na Pfizer. Iyi minisiteri ikavuga ko bakiri bake cyane ugereranije n'abasaga miliyoni 7 teganywa gukingirwa mu gihugu hose. Ibikorwa byatangiye kuri uyu wa gatatu bizasozwa kuwa gatanu w'iki cyumweru. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abakozi ba sosiyete ya leta Onatel ishinzwe iby'itumanaho bahagaritse akazi uyu munsi. Bavuga ko bamaze amezi 4 badahembwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Abakozi bose b'ishami rya leta Onatel rijejwe gutumanako amakuru bemeza ko haheze amezi atari make batabona umushahara wabo, badatangirwa intererano yo kwivuza muri mutuelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza. Ari naco gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga. Icyatumye tutaja mu mirimo nk'uko byari bitegerezwa nuko abakozi tumaze amezi 4 taronka agashahara. Rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ngorane ziriho nyinshi kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare, upanze umubwiye ko umaze amezi 4 ntavyo ashobora kuvyumva. Ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele nuko nyene. Ubuyobozi bw'ishirahamwe Onatel bwahavuye buhamagara igipolisi kijeje kugwanya imigumuko. Ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ivyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza. Gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice c'umunsi. Yamara bemereye Ijwi ry'Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. Umuyobozi w'iryo shirame rya leta Onatel yahavuye abagirisha inama. Kabera Private yemereye Ijwi ry'Amerika ko abakozi ba Onatel bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye c'uburyo. Abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza. Ndemeza yuko hariho amezi 3 tarahembwa, ariko cyo mwamenya nuko ishirahamwe Onatel ni ishirahamwe rifise cyo no kwita autonomie de gestion. Abakozi turakora ugahembwa mu byo twinjije. Ikibazo cy'ishirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose ndetse no kwego rukuru. Muri ruka yuko umushikiranganji wa mbere yatugendeye mu 11 umwaka urangiye araduha n'intumbero twokurikiza. Ubushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru ari nabwo Onatel rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi 6 aheze. Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Onatel. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashirahamwe. Turumva na cyane ibibazo bafise, haranahanwa ivyumviro by'ukungene ivyo bibazo byotorerwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa, amafaranga y'abene gihugu agakingirwa. Onatel niryo shirame rimwe ryonyene rya leta rijeje igisata cyo gutumanaako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Onatel rivugwamwo ubunyonyezi n'isezerwa ry'amatungo ya leta arenga miliyaridi 500 y'amarundi. Yarishize hamwe na Regideso ritanga